Inzira y'umwiza nayifashe nzirasheka nasanze ari Izimiza gute umuhungu muto nkawe ubana n'umugabo w'umwicanyi nk'uyu kandi ubibona bibaza yuko mbaye ngaho kubera nezerewe uyu mugabo ariwe mwituye ari uyu mutamu ni umwana mubi cyane yishe ababyeyi banje bose nta muryango nkisigaranye yanteye ubwoba umwe buteye ubwoba ku buryo ntokura ukuguru kwanje nkango ndagiye sigaranye mutoyi wanje w'umukobwa afise imyaka 12 niwe sigaranye gusa yambwiye yuko umunsi gusa nzohirahira ngo ndakuye ukuguru ngaha azoca mwica kubwo mutoyi wanje nemeye kuguma ngaha ndabyihanganira byose si kubwo umunezero Marenzo umbabarire cyane cyane maze igihe mbona umengo uranezerewe icyo ukora byose ubikorana umunezero nkibaza ko uba unezerewe ubu buzima cyane ko mwaba munakorana numvise binteye agahinda cyane ndavuga ati reka nzomubaze basi umunsi umwe impamvu we yumva afise uwo mutima ukomeye ungana nk'uko kose wo kuba muri runo rugo anezerewe cyukuri umbabarire cyane naribeshe ivyo byose yagukoreye Yesu we uyu mugabo ko inamaso bigeze hose Marenzo ubu tumaze kugira ibibazo twese none dukora iki kugira ngo turabe ukuntu tukuva hano hantu ntuzohirahire wiyumvira ibintu byo kuhava ngaha ukiri kwiyumvira gusa aba yabimenye umenga afise connection afise akantu ka connection ko kumuntu amwiyumviriye nibi turiko turavuga ashobora kuba yamaze kubimenya urabyumva ibyo ufute no mu mutwe ikindi nacyo ndakubwira ikintu utaruzi wibaza ko naje nganuko ikosa nkora rijana n'ijyana atankoni bankubise amaraso abuze bakura yamenye Inzira y'umwiza nayifashe nzirasheka nasanze ubu barayarembeje nta munezero ndayifisemo na gato hama igihari ndibaza mbandanje kuguma nicaye ngaha yobaza akasanga akiyumvira ibintu byinshi reka ngende mu kazi ikizogukura ngaha wewe ni Imana yo mwijuru gusa n'ahandi nta wundi yobishobora ikintu cya mbere manje kugushimira kuba witavye akamo kanje nizere yuko amareresi mukina ibintu vy'akamaro bishingiye ku mico n'akaranga vy'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ariko rero je nkatangara kubona uwitwa ko ari umukazana wanje ari kiburandero cibereye ngaho atubaha sebukwe atubaha umugabo ataha ijoro mama haraho bishika hagakwa no kurara hiyo je rero nk'umuyobozi uhagarariye ayo mareresi mukina narinda gutumye ko ndagusaba ikintu kimwe munyihanganire mu muhagarike muri ivyo bagiriye bampagariye mutama uzanye rero ibintu byo kuvuga ko bampagarika muri film aho ntiduhuza twubahane mbe ndakubaze uramaze gushaka kurya inyama wamaze kuyifata gutya mu ntoke ukasama ugira uyige agacaza umuntu akayigukura mu kanwa uwo mukorera ikari wewe ndazi neza nakaboko gahekenya niko nanje no kugira mu gihe ubushaka kumagarika muri film ni wiyumvire yuko n'umunsi umwe canke ni segonde nimwe je nzohagarika gukina film ntigikunda bifite no mu bwonko bwawe musore nimba uri umugabo nimba uri umusore ngira uravyibone
wa muco ndundi urihe? Ndakwinginze rero mfasha mumpagarikiriza uyu muntu. Mutama jewe ukiri kuravuga yuko ngo mpagarika gukina filme nakubwiye aho nituza kubihurizako. Mbe ndakubaze urazi wewe aho naciye kugira nshike muri uno mwuga wa filme urazi imyaka nakoreye buno bustari bwanje jewe mfise, urazi zina mfise kugera kuri uno mwanya ingene narikoreye, urazi amabwa amagogwa ivyiza nibibi byose noba naraciyemwo kugira ngere kwiri zina mfise uno munsi kugira mbi cyamamare nk'ico ndico uno munsi. Urazi imvura yanyagiye, urazi ingene nahagayitse amajoro naraye uriko urambwira yuko nohagarika filme wotumubwira ninjire mu nzu ntori vyanje vyose nuru rugo no tuma ndaruheba nkigira. Mbe ndakubaze sinanga rasyo mugasakira n'umuhungu wawe ajya amahera ndabaha ya rasyo bibaza kwavaye ntava muri filme yoba ntakina filme mba ndayaronka tuba tubayeho gute? Nigikunda no tuma mpeba buno buzu ntaheba urugo hakome bagukina filme. Mutama bwa mbere na mbere ngira ndagushimire kuba wanyiyumviriye ko kugira ngo inze numvirize ibibazo byo mu rugo rwawe. Hama nkuko wabivuze navyumvise ikibazo gihari, numvise ingorane zose wambwiye. Ico ndakwemereye nuko ngiye kuvugana nabo dukorana ababijejwe kugira ngo turabe icokorwa nzogubwira ukungene bi Melody na wewe ndi nawe ugomba ushigikira akagatanga ugiye ku majambo y'akagatanga. Melody nababwiye je sishogwera gukina filme kweki mutariko murana navya akajoro jereka basi ngende gutora ibintu byanje je nigiye. Melody ndakura nibikunda mbisa Melody navya akamudawo kwanza uyu mutama jambo zakumbuza gukina filme nkande n'umugabo wanje je uyu n'umugabo wanje ambuza gukina filme. Wadufanikiwe uri giki kuri jewe ngiye kuvugana nakubwiye ikintu kigiye gukorwa nzoguhinyisha Nukuri nimutagikemura je nzobitwarira ni nabashengeza muzoca munyitimbwa y'umugabo je. Urabona simba ari uwewe y'umukobwa gusa. Ndakubaza ikibazo kubera ko imisi yose baduha ibintu vyongereza amaraso. Kuva wakabaho ngembere mbagije ikibazo kizima reka ndakubwira ariko umenye icyo shaka ndakubarira kuzobigira ibanga nutabigira ibanga nawe uzohasiga ubuzima. Impamvu baduha ivyo kurya bitwongeza amaraso nuko baba bashaka ayo baza baratuvoma mw'ijoro. Urabona kirya cumba cugaye je naragize amahirwe yo kwinjirayo yasanze ububido muri frigo bwuzuye amaraso. Ikindi naco uramaze kubona kirya gitambaro umunsi n'umwe kigera kinwa amazi. Anwa amaraso yacu. Umva ndakubwira ahantu nagiye kubona ko arya amaraso yo batuvoma umunsi umwe nararyamye ca ndavyuka ca sanga urya muramukazi wacu ariko aramvoma amaraso. Ndavuga nkenda nkavuga ari jambo na rimwe arashobora kunyica. Reka basi nkore ndamureka akora icyo abona hama agende. Mwana wa mama iri nibanga ndakubwiye uryicareko bakazoguhenda bakumva hano na hamwe wabivutse canke bakamenya nuko nabizi uzoba usezeye isi imisi mike yewe tuzokwita uzobura umuhisi urimenya. Niyo mpamvu je kuva ashika ngaha nagize inzozi mbi cane uko bwaca nkikangura nasanga atanga upfu mfise nkumva umengo ndacitse intege ukamengo ndo umuntu agira afatwe na malaria simenye ico bivako. Kumbe niyo mpamvu nagira n'ibizunguzungu nk'umuntu yakamye amaraso nyene. Kumbe sinari nzi ikintu bivako. Je ngomba nivire ngansubire muhira. Urashaka gupfa wewe? Urashaka gupfa? Aha muri runo rugo hari inzira ikwinjiza iyigusohora n'urupfu rwonyene. Umva ndakubwira ikintu kimwe wenda nakubwiye ukomeze umutima wawe
atari uko nta uzogira ibibazo. Umutesi wo kugenda kuko ushobora kwiyumvira ngo uragiye ukabura acikanye cyangwa bakanakwica. Ahubwo ni kwicara tugasenga cyonyine gusa, niyo nzira yonyine dufise. Ibisigaye ntaco ukunda. Ndumva ntandi mahitamo ahari atari ayo gusenga gusa. Numva mutse muco mvuga. Mwaramutse Mutama. Yewe aho gana n'isoni Sa? Bigute ushobora kubahuka ukararana umugore w'umuntu apesi ukatuza umuherekeza mu rugo iwiwaba. Nico cari kinzanye Muta, nico catumye nzindukira ngaha muri uru rugo rwanyu mu gatondo. Narinje kubasigurira ikintu catumye ataha bukeye. Samwe Idari ingo ndabira akagahomero abuntu. Utesa. Ni sawa director. Ni sawa. Uvuye. Sheri, ejo twari dufise shooting, rero kwa ko twari dufise scene zo mwijoro, amatara caracika, cyatuba oblige kurindira amatara azi kugira ngo tubandanye scene. Amatara yaje ateba, turabandanya scene cera mwijoro gose, mbona sishobora gutaha, candarayo niyo mpamvu naje mu gatondo. Aho niyo mwomeka n'amakofi nangahe ngaho. Ndakubaze iyo shooting yanyu ari se ni mukinana? Jeje ni mukinana? Abo bose jo narashoboye kubarondera kuri telefone. Bambwiye ko ata shooting mufise. Aho Sheri. Azibatwa. Mabrum cameraman wanyu. Nyaratwaye umugore wako kwa muganga. Samwe ntaguciriye mu byo uvuga, no gusaba ko utotwaririsha vu hejuru. Nukuvuga ko urabona ibibazo byo biri mu gihugu cacu, turabura umuyaga nkuba. Rero kandi aka kazi kacu kadusaba ko tuba dufise umuyaga nkuba. Aya masene dukina mwijoro bigasaba ko tuba dufise umuyaga nkuba. Halo? Oya. Ceshaka ibintu bimeze neza uko siko nabikubwiye. Ibintu bimeze neza. Subiye kuzana ibintu by'uburomfa sizokwemera. Amazi yo kunywa. Oya. Amazi nkayo Jesse kusida yakunda. Rero nafise amazi yiwanje numva. Nikuriye hariya muri Amerika. Ayayo oya. Ariko nanje ndashaka kunywa amazi avuye Buraya. Uzompe kwa ayo mazi nanje ndayanweko. Wewe amazi hariya ntayo ushobora. Mwebwe nukubandanya munwa yonyene. Kuko ariyo mwamenyereye. Ko cyane nagiye hariya ndayamenyera. Hamasheri. Muhira barabuze umuntu. Nashaka kuja gushingura iwacu. Hanyuma rero ibyo vyimvu bikurimviye. Sivyo. Kandi iyo nzira ugomba gucamo ni nzira igashika. Uri kurambesha. Iyo muba mwarabuze umuntu mba narabimenye. Rero ejo umuyaga nkuba aho twari ko turakinira waracitse, cha tuba oblige kurindira yuko ugaruka. Rero wagiye kugaruka mu amasaha yitereye. Nanje nk'umuntu afise umutima sinari kurekura umuntu w'umumama mwijoro saa 8 y'ijoro ngo arataje. C'est pourquoi rero zaciye biba ngombwa ko harara hama nkaba nayinda muzanye ku mugistive. Irevre bajya bose bavuze turakinana, ariko timu yacu ni timu nini. Rero sene zabajya bajeje bose sene zabo ntiziri kuri uno munsi, nabo bazoshikirwa basubiye gukina. Direct. Sabwe Ufise imyaka ingana? je mfise imyaka 30. Kubera kutararongora. Sindagira umuhamagaro wo kuba no bana n'umuntu. Rero umuhamagaro. Ahubwo nuko icyo tumurongora nuko wamukironga imisi yose. Nuko warufungura injya
mu nkono zitandukanye. Ndagomba kubwira director, umugore nico kintu cyonyene kuri inosi abantu badakwiye gusangira. Director, ufise akamoto k'umumaraya. Kandi no maso yawe haragaragara neza yuko uri umumaraya. Umugore wanje ejo arandunga igifoto muri kumwe nawe mu kabari. Mu hotel. Yes. Yes. Director, bino bintu kurankorera. Nufise 30 uzorongora. Nawe uzobona nyine bibabaza. Wamubonye amaze gutagata sha. Samwe. Nagusavye ntushirije. Uri kuribona ngo uri director Ishavu siku. Nubona wewe. Nubwo ko jena no kugukubita. Kandi iyo nzira idashika ishobora kugushikana ahantu habi. Icyo ndabikubwiye. Bishoboka gute? Uno mutama amenye ko ndiko ndamubesha. Amenye ko tutabuze umuntu. Hama ikindi naco. Ndabona byanzanye nzava mvana atacashitseko. Kuko ivyo bambwiye byose ndiko ndabona ko ashobora kuba ari ukuri. N'aya mazi ngo ntayanwa afisa yavuye hanze. Biragaragara ko ibyo Rozari yambwiye ari ukuri. Mana, iyo yubakwa gatoya akandekura n'umusegonde na muto wo gusohoka hanze ya portail, iyo pfu yasuye kunkubita ijisho. Genda uratomboye wa mutama we. Sawa shezi, nta kibazo. Eko nukore. Ariko sheri, nikangaye nama ndakubwira yuko ureke kumviriza amajambo y'abantu. Sheri, urukundo rw'amajambo ntigubaka rurasambura. Mbese ndakubazi, uku kuntu jewe nabaye icamamare mu mwanya mutoya, wibaza yuko abantu babinezererewe. Abo bajeje mama wanje uriko uravuga ngo baguhaye amakuru, ngo bakurungikiye amafoto, wibaza yuko baryohewe kubona aribo batanguye kuza muri uno mwuga. Ariko jewe nje inyuma yabo nkaba ndabarushije kuvuma, akaba ari je navumye kubarusha. Wibaza yuko babinezererewe, bategerezwa kunyumvira jaruzi, niyo mpamvu bariko barakubwira ivyo bintu byose. Sheri, ivyo bintu byose bakubwiye nta kuri na kumwe kurimo. Voilà, kubera kimisi yose wowe na director wawe kwereka ari waza kugwerekeza nga mukabara mukama muri babiri. Pourquoi ça? Sabye. Ndakubaza. Waruzi ko guhita? Mzee, tuheshimiane mzee. Jewe ubu harageze yaho unyita gasore jewe. Ku myaka 30 n'akazi mfise shobora guha umukazana wanya akazi ugacu wubaho ko kanyita gasore. Makubwa. Umviriza mzee, jewe twubahane. Sivyo ibintu vy'akamenyero bihagarare. Uheru kontra na ifitaniye jewe n'umukazana wawe ihagarare. Yes, shaki hagarara. Ihagarare. Yes. No melody ya Kajor, no, ihagarare. Nukuvuga ko jewe impano zirahari ziruzuye mwibarabara, impano ni nyinshi. Jewe nzorondera umusubirira Kajore hanyuma ibintu bigira inzira. Melody, no, ndagusavye ntukore ibintu nk'ibyo. Kajoro ya, hari ibintu ntashobora kwihangana. Melody, ndakwinginze ntugende, rindira iki kibazo tugikemura. Shora ibintu bikoze. Shora n'ukuntu ngo munyirukanishe kukazi sheri. Mbese ndakubaze, kuzi yuko uyu mwuga wa film ari udutunze. Hamwe bonyirukana ku kazi twobaho gute? Twobaho gute je nawe? Sheri, umviriza, narakubwiye jewe sinshobora kurota mpeba film. Ukuranyumva neza, ndakwinginze musaba ikigongwe direct. Hako janyirukana muri film mpebe guheba gukina film. Musaba ikigongwe, je sindi tayari guheba film. Sheri, narusa musaba ikigongwe. Je nakubwira ko noheba film, no tuma nigira urugo rwawe nkaruheba. Sheri, dushaka niyice jewe. Je no tuma mfa ako mpeba gukina film. Sheri, narusa musaba ikigongwe. Urindiriye iki kugumumura? Direct. Sorry. Nasohoye namusaba ikigongwe kwaguma muraba musaba ikigongwe direct. Sorry. Melody, turakwinginze tubabarire kuvyaba. Ndagusavye imbabarire ntunkore mu kazi. Hama ivyo umugabo wanje na data bukwe ndaza kumenya ukuntu ndabikemura. Ntibizosubira niba byose wakugusuzugura. Kajoro, angorane. Hani wibuke yuko ejo ufise sene uzoza gukina. Sawa direct, merci. Sawa musigare wazee.
hanyuma rero makurata urabona ngira ngende kandi amasaha ariko aregereza saa 6 ndabona zirabura iminota 6 ngomba ndakubwire rero ngira ngende kandi nshobora kuzomarayo amezi arenga 2 abo bakobwa abo bagore ubacunge neza akazokwigira amanyama ukice kavyo hanyuma kandi urabona ko iminsi mikuru yimirije uzubagaburire barundira ibyo kurya bajya amaraso agwire nkeneye n'imiburi buri ko nzosanga hariho nk'utubido nka 5 tw'amaraso hanyuma turagucagura kandi urabona ko iminsi mikuru yo kumarira umwaka yegereje ni kuvuga yuko tuzohita mwumwe tujya ku munsi mukuru nuko rero ivyo ndakubwiye ubikore nkuko warusanzwe ubikora ubu akazi kariko karagenda neza ubu ndabona waruciye mu jisho ibikorwa bigenda neza urushirize rero uko wakora urushe uko warusanzwe ukora nyakubahwa nukuri nzobikora neza kandi ubu namaze kubimetiriza neza ibintu byo kubavuma n'akanya gato rero mushika kandi nyine n'amasi mukuru nyine wegereje mbibasha tuzoryande atazokwigira amanyama niko tuzorya Inzira y'umwiza nayifashe nzirasheka nasanze ari Izimiza ukuri biso simbona aho nohera umvikaze na wawe ni ndaya cange ni maraya basi mu kintu cyumvikana ni mara imwe ya mbere ujya mu kazana wawe ego numukina film nanjye ngaba ndi mu cameraman muri groupe turi mu twese ariko ujya mu director wawe ari wowe wacu twese nyene hagiye ibintu byose barahejeje ushatse kuvuga yuko ujya mu kazana wiwanje aryamana n'ujya mu director wiwe bararyamana bakirigwana ngosa n'ibintu byose ni nk'umugore n'umugabo urabifitiye icyemezo jewe kandi ndera pe ndi mukuri ko ndabikubwire byangeze ku mutima ngomba no kubi ndabisohore ndabikure mu kanwa bisohoke namwe ndabikubwiye kugira numve yuko nanje wumve ko nagiko biko byambabaje ahubwo rero urazi icyo nico narindindiriye ikintu cyoza cyemeza gishinga ubuhamya hamwe nitwaguhamagara urashobora kuzoza ukavyemeza neza jewe nyizira ko ndabikubwiye kubera nije ndi hafi ya director kandi ndi hafi y'ujya mu kazana wawe okay kakaba nkako nkabibona umva irari umukazana wanje afise irari ryo kugira bicamamare kirenze ibindi vyigeze kubaho akaca yemera kumena ibanga akaja kuryamana n'umukoresha wiwe nukuri byabisige byane no tuba turi muri groupe urumva baguma baryamanye ko sinzi ngo zarira kijyanye ngisha niba none uyu n'umugore w'umuntu canke umugabo we baramaze kuvana sigaye cyane bumenga biramba baje bikambikanga umutima gose rero genda ubwira umuhungu wawe nukuri arabe neza ahubwo cyo nubona ni mu mwirukane ave mu rugo rupango muri kumara tumaramaza kuno kumaramaza mu babanyi nukwinda ndabifitiye icemezo jana kwijana yuko no bivuga nawe ari ngaho no bivuga biramara maji ahubwo rero ndabwira ikintu kimwe urakoze ahasigaye n'ahanje n'umuhungu wiwanje Dorcas nifise icyumviro urabona ko uyu mutama amaze gusubira muri Amerika tukaba dusigaye twebwe twenyene
erega icyo utazi n'amarezo naho nyene abaye ngata binezererewe wisanzwe umuntu umwasi dusigaranye ngaha twese muri rugo n'umwe wenyene. Rozari, ivyo bintu kumengo biragoye cane. Nashaka dufashanye turaba ukuntu twomwica amakurata hama tubone gucika tuve muri runo rugo. Shaje mvumengo vyongora. Kubera iki? Erega tutamwishe nabo bazotwica. Uribaza ko bajya bafise n'impuhwe na ntoya? Nta mpuhwe bafise. Marezo yarambwiye inkuru zabo ndarumiwe. Sawa naco. Bwaje nagoma ndakubwiza ukuri. Burya kuza ngaha je sinazanywe n'urukundo rwo kuri rurya rutama. Je nazanywe n'inoti naye naje nkurikiye amafaranga ariko narabonye idiri ryarabaye idirisha. Ariko ko wazanye ico ciyumviro iyo wumva nitwagifashanya turi batatu makurata nazotunanira, ariko kumwica dukoresheje amaboko je numva umengo ni ikintu kigoye cane. Sha uracyarondera amafaranga aho kurondera gukiza ubuzima bwawe tugacika. Nyanurushe tuzishisha mu vyo kurya zituteka. Inzira y'umwiza nayifashe nzirashika